turabifuriza ibihe byiza cyangwa se ijoro ryiza cyangwa umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu. Nanone twongeye kuramutsa tunabaha ikaze mu idoni ry'amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru akomeje kugenda aravugwa kandi aravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ariko kandi akomoza no mu bindi bice bigiye bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane, aho turagaruka ku bikomeje kugenda biravugwa. Amakuru yo ni menshi, ni amakuru yihuta, ariko kandi ni n'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ahamura abatari bakeya cyane. Ngira ngo murazi neza yuko rero hano kuri Ndomuresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV ari umubandanya kugenda murakurikira amakuru yihuta, amakuru akomeye cyane nyine agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore rero amakuru tugiye kugenda turagaruka muri kino kiganiro cyacu, by'umwihariko aho turaza kugenda turibanda kuri zino ngingo nkuru. Kuko rero bikomeje kugenda abigaragara, by'umwihariko mu gihe abarundi bariko biteze ko hari icizere ku kunagura rero imigenderanire n'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda. Perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko atungwe isi yose yongera kuvuga amajambo y'agacamutwe, amajambo akomeye cyane yuko rero yiteguye kugwana. Ibi rero bikaba byaciye bikura rero umutima abanyagihugu abishakira amahoro, bavuga yuko rero Perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ari gushukwa n'amahera rero akomeje kugenda arahabwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka kandi nze kugenda ndababwira andi makuru akomakomeye, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko guhera ku itariki 3 z'ukwezi kwa Nzeri cyangwa z'ukwezi kw'icenda twamaze kugenda turatangura nga mu gihugu cy'u Burundi haratangura isuzuma, ndetse by'umwihariko n'amakuru akomakomeye azajya aragenga ibigendanye n'igitoro, aho by'umwihariko amasitasiyo agomba kuzajya abafise igitoro agomba kuzajya abazwi, ndetse agomba no kuzajya by'umwihariko hazwi neza nyine igitoro bafise uko kingana, mu rwego rwo kwirinda abasuma basanzwe barakora cyangwa se baragenda baragaragara mu gutuma igitoro gikomeje kugenda kirabura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Izi ni zimwe mu ngamba rero zikomeje kugenda zirafatwa, aho binavuga ko rero iki gitoro kigiye kuzajya kiranagurishirizwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe hari amakuru akomeje kugenda haravuga ko rero hoba hari igitoro gishika ku maritiro ashika kuri miliyoni 2 cabacenda kwinjira nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ibikomeje kugenda bituma abanyagihugu bavuga ko rero ibintu byo bitangiye kugenda birasobanuka. Mu gihe kandi andi makuru akomeje kugenda aravuga yuko rero nuko igihugu cy'u Burundi Uburundi ngo bwo bugiye gutangira kuzoza burashorera ikawa rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarinze guca rero ku baranzi. Ikigo kijejwe rero guteza imbere ikawa y'u Burundi Odeka kimaranye imisi ishika kuri 2 n'intumwa zishiramwe America Rostantas Coffee Company zari zaraje rero kuraba umwimbu w'ikawa y'u Burundi ndetse n'akanovera kayo, mu rwego kugira ngo babashe kugenda barabagemurira cane cyane ibigendanye n'iyo kawa, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe rero hakomeje kugenda hagaragara amakuru akomakomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru akomeje kugenda arashimangira ndetse anerekana uburyo ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda haraza ubusuma, hakomeje kugenda haranagaragara by'umwihariko ibigendanye no kwiba, ndetse n'ibikomeje kugenda biratuma abantu cyane cyane abaremyi b'ikawa bakomeza kugenda barahura n'ibihombo bikomakomeye. Hari amakuru akomeje kugenda aravuga kandi muri uno mwanya yuko igihugu ca Ukraine biciye ndetse banifashishije zimwe mu ndege zabo zikomakomeye, indege zihuta cyane, indege bamaze kugenda barahabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu bwoko bwa F-16 zamaze kugaba ibitero bikomakomeye imbere mu gihugu cy'u Burusiya, nyuma y'uko rero batanguje ibitero bikomakomeye mu karere ka Kursk imbere mu gihugu cy'u Burusiya, bakaba bongeye kugenda bohereza ibitero bikomakomeye by'umwihariko ngaha mu mugwa mukuru w'iki gihugu cy'u Burusiya uzwi nka Moscow, nk'uko biriko biratangazwa. Ibi byose bije byongera kandi mu gihe igihugu cy'u Burusiya by'umwihariko gikomeje kugenda kirahangayika, ariko kandi kinavuga ko rero urugendo rwa perezida wabo rwamaze kugenda rurategurwa neza. Ni mu gihe uyu mutegetsi ariko yitegura ku munsi w'ejo ku wa mbere kuzerekeza muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu ca Mongolia, aho afise urugendo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icyakora rero ibihugu birimo nka Ukraine ndetse n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha
rwa ICC bakaba barakomeje kugenda barasaba iki gihugu ca Mongolia gisanzwe cyarashize n'umukono ku masezerano ko rero by'umwihariko bobasha kuba bota muri yombi Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya, ariko kandi ku ruhande rumwe bakaba bavuga ko rero atari itegeko yuko rero boca baramuta muri yombi nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko arabivuga. Reka mbabwire yuko rero tugiye kubandanya kubashikirizaho aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa, aho turaza kugenda tunagaruka ku bikomeje kugenda biratangazwa ku ngwano zikomeje kugenda zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, babwira ngo abatwumviriza muherereye mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu bisagara bigiye bitandukanye, abari Cankuzo mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu, abari Bubanza, Kayanza, Bujumbura, Gitega ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, turabifuriza gukomeza kumererwa neza. Abatwumviriza nga muri ku mugabane wa Afrika mwese turabifuriza ibihe byiza cyane, abatwumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ndanababwira ngo niba aragambira shengare kuri nomoresha kure ya channel yanyu ya Blue News TV, turabifuriza abyumwariko kubandanya natwe mudukurikira 5/5, tunabasaba yuko mwobyonda handitse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Nkubwira ngo nyamuneka kandi ikindi nakubwira pyonda ahijya gatano warakamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe 5/5 amakuru n'ibiganiro byacu bijye biragushikaho buri kanya uko tugiye turabishyiraho. Reka amakuru yacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe abanyagihugu bose rero ngaha mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda baritotomanga, bakaba bakomeje kugenda baravuga yuko rero ubuzima buzimbye bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, bavuga ko rero byoba byaratewe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yo kugenda arafata icemezo gikomakomeye, ndetse bakaba bari biteze neza yuko rero kuri ino ncuro icyemezo gishobora kuba cyodohoka, hanyuma hakabaho kugurwa imigenderanire hagati y'igihugu ciwe ndetse n'igihugu c'u Rwanda, nyuma yuko rero yamaze kuba yofasa icemezo cyo kugara imipaka yose yo ku butaka imuhuza n'icyo gihugu cicibanyi. Ubu rero abanyagihugu bongeye kugenda bararira ayo kwareka bitewe n'amajambo yakomeje kugenda aratangaza. Ni mu gihe kandi abanyagihugu rero cyane abarundi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bitandukanye, cyane iby'ubuzima, kubura akazi, kubura amahera ndetse n'ibindi bibazo. Bari biteze neza yuko nyine hari icizere kukunagura imigenderanire y'igihugu cicibanyi c'u Rwanda. Perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yaje kugenda aratungura isi yose, yongera kuvuga amajambo akomeye cyane, amajambo kandi y'agacamutwe ko rero yiteguye kugwana kugira ngo abashe kuba yo kugurura by'umwihariko imipaka nk'uko yakomeje kugenda arabivuga. Ni mu gihe kandi yakomeje kugenda ashimangira yuko rero adashobora kuba yo kugurura imipaka cyangwa se ngo yongere guhuza imigenderanire hagati y'igihugu cicibanyi c'u Rwanda, mu gihe akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko coba gicumbikiye abanzi b'u Burundi nk'uko yakomeje kugenda arabivuga mu bihe bidasanzwe. Nyamara icyo gihugu cicibanyi co cakomeje kugenda kiravuga ko rero ibyo ngibyo byose ari ibinyoma, atababisha cyangwa se abanzi b'igihugu c'u Burundi bacumbikiye. Ibi bikaba kandi byaciye bikora rero umutima abanyagihugu bishakira amahoro ndetse no kubona ibifungurwa. Bavuga ko rero byoba bizimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bavuga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ari gushukwa kandi n'amahera ahabwa na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo arongoye igihugu ca Kongo. Mu bihe bigiye bitandukanye kandi aba bategetsi basanzwe ari abanywanyi ndetse ari nk'agati gakubiranye, gushikana aho rero by'umwihariko basanzwe baranatizanya abasoda bagenda barabacungera umutekano. Ku bantu babyibuka mu matora aheze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mwaka wa 2023, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo arongoye icyo gihugu yaje kugenda by'umwihariko aracungererwa umutekano namwe mu basoda baturutse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico gihe rero byogaragaye neza yuko hari umubano udasanzwe, ndetse no mu minsi mikeya iheze hari amakuru yaje kugenda atubwira yuko rero by'umwihariko urongoye ubutasi bw'igihugu c'u Burundi Ildefonsi ndetse n'abandi bayobozi bakomakomeye bari baturutse ngaha muri Kongo bahuriye i Bujumbura ngaha mu gihugu c'u Burundi, baza kuganira ku buryo rero bwo kongera ingabo ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha kandi baje kuganira ku kohereza imbonerakure kugira ngo zabashe kuba zo
zifatanya n'abazalendo n'aba FDLR mu guhiga Lady Tabara ndetse no mu kugwanya umuhari wa M23 ndetse binavuga ko rero ari nacyo cyatumye umugwi wa Lady Tabara wongera gusohora itangazo rikakaye cyane uvuga ko rero witeguye kuba wo kwigwanaho nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Bivuga ko rero Tshisekedi yoba yishura amahera menshi cyane atari makeya umusoda wese winjiye mu gihugu ca Kongo aturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibyatumye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeza kwirengagiza abana b'Abarundi bariko baragwa muri izo ngwano ziriko zirabera mu gihugu ca Kongo mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda baranatabaza. Ikibabaje kinatangaje kinateye agahinda gikomeje kugenda kiratuma abanyagihugu benshi bakomeza kugenda biheba nuko rero abariko barapfira ngaha muri Kongo atanumwe iciziga ciwe kiriko kiragarurwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse abasoda bari muri Kongo bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero ubuzima babayimo ari ubuzima bubi cyane, aho bakomeza kugenda basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye guca inkoni zamba akaba yobagarura mu gihugu co bavyaye. Kuko bikomeje kugenda bigaragara rero ibyo byose niko byo bigenda bituma abanyagihugu bavuga ko rero ibyo byose biriko birategwa cyangwa se birimo birategwa nyine n'amahera Tshisekedi yoba arungukira nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Uko rero injyane zibandanya kongerekana rero mu karere k'ibiyaga binini cyane ishobora gukwega rero intambara yeruye cyane izohindura byose mu bihugu rero bikomakomeye muri Afrika y'ubuseruko. Nyiricubahiro rero Paul Kagame ntaragira ico avuga rero kuri ayo majambo y'agacamutwe, ayo majambo akomeye cyane. Niyagira rero icyo yishura tuzobibashitsaho rero ido nido. Ese kandi abandi bategetsi mu Burundi bashigikiye umugambi wa Neva wo kukwegera akarambaraye igihugu cacu ciza c'u Burundi. Reveriyoni kuri yo rero ahejeje gutangaza ko ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu mugambi rero mu migambi yose yo kwivuna umwanzi kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora nubwo bihagaze bico canga se bikaba bikomeje kugenda biravugwa gutyo, amakuru akomeje kugenda aravugwa canga se amakuru akomeje kugenda aratangazwa nuko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi hoba hatanguye imigambi misha ndetse n'andi matwara mashasha. Mu misi mice yiheze rero nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko uko kwezi kw'icenda ari ukwezi kuzaba ari kwiza, ari ukwezi kuzaba ari impindura amatwara ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari ukwezi kuzahindura ibintu ndetse abanyagihugu bakabona yuko ibintu byahindutse. Kwikubitiro hari amakuru meza rero akomeje kugenda aravugwa. Icakora ashobora kutazokigwa neza na bamwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bari basanzwe yarafise akaryo mu bigendanye n'igitoro, aho bagitumizaga bakavuga ko rero gihenze, kumbi bakajya barapyota cyangwa se barabasha kuba boronkamo ibiturire ndetse n'izindi nyungu zigiye zitandukanye. Mu misi mike iheze rero hari amakuru yakomeje kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira. Aya makuru yavugaga yuko rero ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hoba hagiye kwisuka amaritiro ashika kuri ku miliyoni 2 z'igitoro, mu gihe rero hari hamaze cyangwa se hari haheze imyaka ishika kuri 3 yose atagitoro kiriko kiraboneka ngaha muri kino gihugu c'u Burundi gihagije. Ibyatumye imihanda imwe n'imwe amabarabara amwe ko mwakomeye yaratanguye kugenda aratunganywa cyangwa se yagugwa by'umwariko yamaze kugenda asa naho by'umwariko ahomba cyangwa se atariko kuba yokogwa. Ni mu gihe kandi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bikenyera igitoro byamaze kugenda birahagarara ku buryo nyine gushika none abantu bakomeje kugenda bibaza ndetse bakomeza kugenda bibaza amaherezo y'ibyo bintu byose. Icakora amakuru meza rero dukomeza kugenda dukura kuri bamwe mu bategetsi bakomakomeye ndetse n'abegereye amwe mu masosiyete akomakomeye ngaha mu gihugu c'Ubushinwa yiteguye gutanguza ibikorwa byo gusubiramo ndetse no kwagura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye. Aravuga ko rero mu rwego rwo kugira ngo babashe gutangura ivyo bikorwa hakenewe igitoro gihagije ndetse kizojya kirakoreshwa n'amamashini akomakomeye cane cane aturutse ngaha mu gihugu c'Ubushinwa akoreshwa n'amasosiyete y'ubwubatsi. Mu gihe ico kibuga rero kizotwara amahera menshi cyane ariko hakazokogwa ibikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko rero by'umwariko mu gatubutse igihugu c'Ubushinwa kizoshira rero muri ivyo bikorwa harimo rero n'amahera menshi cyane agendanye no gutumiza igitoro kizojya kirifashishwa.
Ibi byaje gutuma rero abategetsi bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko rero amasitasiyo azojya ajya arabarizwaho icyo gitoro agomba kuzajya abazwi, ndetse akaba hagomba kuzajya haba hazwi neza amaritiro by'umwihariko yafashwe n'izo sitasiyo, kugira ngo babashe kuba bamenya ingene y'uburyo cyacurujwe ndetse n'amafaranga ashobora kuba yavuyemo. Ndetse hakiyongera yuko kandi icyo gitoro kigomba kuzajya kiracuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu rwego rwo kugira ngo hatazojya hagira umuntu n'umwe rero by'umwihariko azajya abasha kuba yonyuruzaho iritiro n'imwe. Ibi biragaragaza ndetse by'umwihariko ibi biragaragaza by'umwihariko ndetse bikanerekana neza yuko by'umwihariko nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi umuntu wese azajya arajya kwishura igitoro kuri sitasiyo bigomba kuzajya biramusaba kwishura mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu gihe abanyagihugu rero bakomeje ndetse bari bamaze iminsi baravuga ko rero bakomeje kugenda bakomeje kugenda babura igitoro, mu gihe n'abakomezaga kugenda barajya kukirangura cyangwa se kukizana mu buryo bwa magendu mu gihugu cya Kongo bakomeje kugenda barahambirizwa, bavuga ko rero by'umwihariko ibyo ngibyo bitemewe muri kino gihugu cy'u Burundi. Icyakora abanyagihugu baracyagihanze amaso yuko coshika nga muri kino gihugu. Andi makuru meza kandi nuko abanyagihugu cane cane abarimyi b'ikawa bashobora kuzojya bararungika ikawa muri leta zunze ubumwe za Amerika atawundi muntu cyangwa se atawundi muntu w'umuranzi cyangwa se by'umwihariko ushobora kuzajya arabarangira nyine bibashe kuba byonyuraho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kuva ku igenekerezo rya 30 Myandagaro gushika kuri 31 z'uku kwezi guheze rero nyine kwa Myandagaro mu mwaka 2024 abashitsi bagiye batandukanye baturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika barihweje rero by'umwihariko ikawa y'u Burundi, baratembera aho rero ihingurirwa ndetse baranayihonja, bumva ifise rero akanovera kadasanzwe. Uko rero tubandanya kubisoma ku rubuga rwa X rw'ikigo Odeka, rero izo ntumwa rero zahavuye zitera umukonero ku masezerano y'icibutso ko Amerika rero Rosta arigiye kuba umuguzi w'ikawa y'u Burundi atawundi muntu rero biciyeho nk'uko biriko biratangazwa. Muri uwo mubonano kandi umushikiranganje Ibrahim Uwizeye mu byajejwe harimo rero amasoko ntanga nguvu rero yamenyesheje ko rero ubushikiranganje arongoye atacyo butazokura mu gutanga umuyaga nkuba rero ukwiye kugira ngo ibikorwa by'abanyamitahe baza nga mu gihugu cy'u Burundi bibashe kuba byogenda neza. Ibyo biri kandi ibyo biri uko nguko rero mu gihe abaremye b'ikawa bahanzwe n'ikibazo cy'uko rero ikawa bayigurirwa ku mahera maceya cyane ugereranyije n'ingufu rero bakoresha kugira ngo bayirime, aho rero bikunze kwibonekeza abaca bikika mu ciza bakayishora mu kinywanyi nk'uko bikomeje kugenda biranatangazwa, ndetse bikaba binavuye ko rero bari basanzwe barayirondera mu bihugu bigiye bitandukanye harimo n'ibihugu by'Uburayi, ariko kandi bataronka amahera yuzuye cyangwa se amahera cyangwa se agashimwe gatubutse bigendeye ku kuba rero nyine n'imbaraga bakomeza kugenda barakoresha. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bigaragaza ndetse binerekana neza yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda harategurwa ibintu byiza ndetse ibintu bishobora kuzotuma ibintu bikomeje kugenda biragenda neza cyane. Abarimyi b'ikawa rero bakaba baje kugenda barashimira aba bayobozi ndetse by'umwihariko banashimira nyiricobero Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda arabakorera ubuvugizi. Iki gihugu cy'u Burundi kandi gisanzwe by'umwihariko gisanzwe gifite gahunda yo kumenyekanisha by'umwihariko yo kwimenyekanisha ku ruhando mpuzamahanga, mu gihe ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nk'u Rwanda byatanguye kugenda birakoresha by'umwihariko uburyo burimo nka Visit Rwanda ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye n'ubundi buryo bwo kukimenyekanisha icyo gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Burundi rero nacyo haratangura gahunda zo kumenyekanisha icyo gihugu mu buryo bwihuse cyane.
imvura yisegenya rero imaze imisi igwa muri Nigeria rero imaze guhitana abantu bashika mu majana abiri, ikura mu vyabo rero abagera ku bihumbi hafi amajana abiri na cumi, ndetse inasenya amazu menshi cyane atatangajwe igitigiri n'imirima nk'uko biriko biravugwa. Igisata kijejwe rero gukinga ibiza muri ico gihugu catanze ibiharuro rero uno musi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara kuwa Mungu kwigenekerezo rya mbere ry'ukwezi kw'icenda nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Gitanga kivuga yuko rero by'umwihariko amareta yazinzikanye cane ari 28 kuri 36 agize ico gihugu. Ico gisata kandi kikaba kiriko kinavuga yuko iyo mvura yabangamiye cane uburaruko bwa Nigeria, izotuma kandi haba ikena ry'ibiribwa bukabije cane. Ubutegetsi bwa Nigeria kandi buravuga ko rero butariko buroroherwa mu bikorwa byo gutabara ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanyagihugu kubera amabarabara yari asanzwe rero ari mabi cane, ndetse n'ingorane zabashije kuba n'ingorane zatumye yuzura. Igisata rero kijejwe gucinjira ibiza acabashije rero kuvuga ko mu misi ibiri imbere by'umwihariko imvura ishobora kubandanya igwa cane. Ico gisata rero cyanavuze yuko kandi hari abanyagihugu bo mu burere bumwe na bumwe rero babwirizwa kwimugwa mu gihe ca vuba cane. Muri Nigeria kandi imyuzure y'imvura myinshi cyane birakunze gutikiza inganda. Mu mwaka wa 2022 iyaguye yahitanye abantu bashika ku majana 6, itesha izabo umumiliyoni kuko biriko biragenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi ibindi bihugu bigiye bitandukanye navyo byakomeje kugenda by'umwihariko bihura n'ibibazo bikomakomeye kuko byakomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa nuko rero hirya no hino ku isi hakomeje kugenda haragaragara ibiza bigiye bitandukanye cane ibiza by'imvura, ariko kandi bikaba bikomeje kugenda biratera inkeke kuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana ndetse by'umwihariko akanavuga ko rero imbere mu gihugu c'Uburusiya hakomeje kugenda haragabwa ibitero bikomeye cane. Indege z'intambara za Ukraine zo mu bwoko bwa Mi-16, amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba yerekana neza yuko rero izo ndege zamaze kugenda ziragaba ibitero bikomeye akomeye. Izi ndege zo mu bwoko bwa F-16 rero bahawe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba arizo zikomeje kugenda zirakora akazi, zatanguye kugenda ziragaba ibitero bikomeye cyane mu mugwa mukuru Moscow, mu gihe kandi Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya yiteguye gukorera uruzinduko mu gihugu ca Mongolia, ndetse bamwe mu basanzwe ari abanyamuryango ba ICC banashize umukono ku masezerano y'urukiko mpanabyaha rwa ICC mpuzamahanga, bakaba bakomeje kugenda basaba yuko yotabwa muri yombi.